cyana telefone ati nimundabire ama F2 yose yo kuri bureau de vote zo kukirema bacha barazimba kuri WhatsApp cyane ndazimurungikira ati ngizi F2 zo kukirema none ndabona ko abantu basi ucyo nyene justice c'est ndibona abantu bawe ko basinye ngo basinye ngo imbere ngo yuko amatora bwandu bambwiye ngo nta FD bafise mugabo ubonye ndaziguhaye ushimira ngo basinye imbere yuko amatora njye ati none we umuntu watumye umumandateri wa politique ntiwamuhaye mission ntiwamubwiye ukungene yigenza wamubwiye ko ahita asinya agishika ahita asinya cyangwa asinya erikasi presence kuko kuri FD ni FD ni cegeranye cyo kungena amatora yagenze kandi biranditse ko neza none ahise asinya burya nukuraba neza ntimubabeshere nabo nyene nkubarenganye abamandateri kurumva harabo nibaza ko jewe hariho umuntu yigeze kuma information mugo marezema ayikorera nabi nawe nyene yamaye information y'abantu bariko banyuruza bashaka kugira fraude ibiharage acaja kwigamba kumbe harimwo umupolisi muri yo sirikwe iyo fraud agiye kwigamba rero bumva umupolisi aba yabimenye acazinduka mufata acamushira mugasho umva utanze information kugira kwigamba abantu ngo je ngo nabo murakoreye koko ministre ngo nakimubwiye ngo vyaheze wa mupolisi yari umukomiseri communal acazinduka afata wa mwene gihugu aramufunga wa munyene gihugu mbona nyandike message ngo mise ngo ya information ndaguha ngo ndayizize tiwizize gute none bo mpaye information byagenze gute kuyizira ngo barambonye ngo ndiko ndakwandikira uri kurandikira ministre abantu barakubona ngo barambonye ndiko ndakwandikira niho nacambwira gouverneur ti ntohoreze ibi bintu by'umuntu acha mugabo umwambira ati bya information ndayizize ndavuga ati umutwe sindabitahura tinda gupfunze ngo komiseri communal sawa jambira buramatari na komiseri regional je gashimwe mu regional ntohoreza ibi bintu wumve byari byo cyo dusanga muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ibyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipal Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nkinyishu y'umuziki w'Uburundi. Abamandateri bose bakavuga ati nimuze mutubwire ibi byaho kungene vyakozwe muri ngaha muri Numira. Mutubwire kuko umuntu kungene yaje aronona demokrasi byagenze gute nitugire ubwoba ngo amabiro de vote ni menshi nivyo amabiro de vote yarenga 1012 ariko nimba uko bivugwa ariko byagenze twebwe turafise abantu bakwiye kugira dufashe kugira enquête ibyo bintu byose kugira tubishire ku mugaragaro ukuvuze ngo biro by'itora byatanguye saa 10 sawa urabivuze sitine declaration none aho hantu none saa 10 yo mu Kayanza siyo saa 10 y'Inyanzarake ko turi kuri fizoreri abantu bacha bahaguruka twese tugenda tukaraba byagenze gute uvuze uti abantu ntibasinye kuri F2 ko barabujijwe gusinya tubaza abantu bose tubakora abantu twese turazinanye aho twatoreye biro de vote wasanga twara biro de vote n'abari kuri biro de vote n'abasecrétaire bose usanga ari abahonyene nta wavuye mu mahanga nta wavuye he turavuga tugire enquête rero turabe nitwasanga ari umuntu yakoze icaha kijanye n'amatora ahanwe kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigengwa n'amategeko ico bita état de droit tuvuga tuti uwo koze icaha uwo ari we wese iyo yamuka hose agira ingufu atagira ingufu
wese ahanwe kuko ibyaha bijanye n'amatora mu byumve neza mumenyesha amakuru mu bitangaze neza ibyaha bijanye n'amatora ni ibyaha kisapera demokrasi ni ibyaha kisapera demokrasi natwe rero dukora tuvuga tuti ubutegetsi budahana biba bigiye kugorana mugabo tukibazo rero tuvuga tuti none ko ibyo bintu twagumye tubibaza batabiduha babibikiyiki kuko icatwebwe nka responsable de l'application de la loi tujedwe ko ikicaha cyose gikorewe ugataka ku Burundi twebwe iby'amatora wanashaka iby'amatora birabwa na seni mugurinze ukora icaha n'inyamiramabi abajeje intwaro turakurondera uri hose ico caha wakoze ukacishura twe tuvuga abo bantu bavuga ko hariho ibyaha by'amatora byabaye bakibwa amatora uko vuze ngo amatora yibwe hariho umuntu yayivye nese ivyo uwayivye rero wivye amatora n'uwivye amafaranga twe duharura ko uwo n'umusuma yivye nyene yivye nyene yavuga ati mutwereke kubera iki mumuhisha ikibazo nico nyene kubera iki baguma babahisha kandi bavuga ngo hariho abasuma bivye ati twereka abo basuma twezwa dukoze ikosa nitutabahana kandi byiza ko abantu bose tutangura kumenyera ukungene ibintu bitegezwa kugenda ibi amarokuru akogwa muntuze muri ibwirizwa rivuga ko rokuru kuma election communale ikogwa muri sepi rokuru kuma election legislative ikogwa muri cour constitutionnelle izo rokuru sinzi ko bazigize ku byo n'ivyase nije sindabijamwe mugabo umbwiye ko hari umuntu yivye yakoze icaha kijanye n'amatora ico gihe ubushikiranganje bacoba interpelle la police ciba interpelle kuva rosisi no musi ntariki 12 declaration ya mbere isohotse wayisohoye muramuzi ayisohoye naciye n'umbwiye ati aho vyabereye kugira twikorera akazi umva baranyimye matière mugabo ngo mamona amatangazo agumasohoka nuje gutuma muze ati n'abaobservateurs hariho abaobservateurs bavuze ati hariho ama irregularité ba constate sibyo ndiko ndavuga je ndiko ndavuga kubera iki none basuma batabatwereka kuri bureau de vote iyi hariho umubari president wa bureau de vote n'umusuma yatwivye ukunuku cyangwa yakingiye ikibaba abasuma batwibukunuku abo basuma nabo biratomoye kuko abantu bose mu bisanzwe batorera hafi yaho baba tuvuga tuti uwo musuma wundi yaje president wa bureau de vote na membre wa bureau de vote aba observateur aba mandataire bose mukanuma ni muze mutusigure urubanza rusekere badusigurira ukungene vyagenze ivyo bintu no bamenyesha ko hariho abo ntararonka bagize ama declaration no muzi mugo nabo nyene iyo message murayibaha baduhe ibibanza ibyo byaha vyabereyemo kimwe ku kindi kuko fait infractionnaire ni individuel vyakozwe nande vyakorewehe vyagenze gute de circonstance kuko urumva umuntu ushobora gufata ngo ugiye kumucira urubanza ngo numvise declaration eka les faits habaye iki vyakozwe nande vyagenze gute burya nico jewe nsaba nta kindi kandi butegetsi butegezwa guhana uwo twese tuzosanga niba biduha tukaverifya tukagira enquête tugasanga ari umuntu yoba yarahemutse uwo ari we wese ategeza kuzobihanirwa n'abakomplice biwe bose basangiye ico bita ufatanya caha la complicité criminelle rero basangiye bose murazobaza abo twaronse bose inkuru ko ari byo bonoye bose ubu tufise une affaire de 32 bari mu gasho bamwe dose ku ruhande rw'ipolisi zarahetse ubu ziri muri parike hari n'abandi baciriwe imanza zikirira batazobiduha ni ukuvuga ko bazoba bafise izindi mvo bariko barasohora mwajya amatangazo kuko jewe mu bisanzwe ntuze itegeko ibwirizwa shingiro riratekanya ivyo umuntu wese ategezwa gukora nta muntu numwe ashobora kubona ikintu gihungabanya kuko guhungabanya amatora no guhungabanya amahoro n'umutekano by'igihugu nta muntu numwe ashobora kubona umuntu ahungabanije amahoro n'umutekano ashaka guhungabanya n'umutekano mu gihugu ngo yinumire aravuga ati oya ndabonye ibintu biteye isoni naka ariko arakora bishobora kuduhungabanya kuko urabona ko amatora abaye twe turimbagwa ko nta raporo z'umuntu bakubise ikofe cyangwa batemye cyangwa grenade yavuze cyangwa inkoho yavuze ku munsi w'amatora
sinzi mwe ko hari ibyo mwaba mumaze kuronka komera raporo je ntabyo naronse ibyo twirumva twari duhimbawe cyane vraiment amatora agenze neza kuruta indi myaka yose abantu baguma bafite ubwoba ati tugiye mu matora turagoye tuzi ko dutaha baratwicirayo begenda gutya uno mwaka murabona kungene vyagenze bokeye rero ncambona plus de déclaration kimwe gikoroka ikindi giza ikindi vyagenze gute ko batambwiye vraiment icyo nico kibazo gikomeye cyane nibaza ko ahubwo ndabateye akamu namwe bamenyesha amakuru mubabwira babazaniye ajya amadekarasi muzo mubabwira ati nuko umushikana avuga ko byo bintu mutabimuhaye muzobimuhajyari muzobihande kundi umugenduzi mukuru w'igipolisi ntavyo bamuhaye umukomiseri abakomiseri b'igipolisi mu ntara bose abantu bose bitoje barafise amanimero y'amatelefone yabo bose babura amatari bose barafise nimero y'amatelefone yabo bose abakomiseri b'uturere barafise amanimero y'amatelefone kibagiwe cyo niyi wanje ni n'umugenduzi mukuru w'igipolisi ivyo bintu navyo batubwiye cyangwa ngira bari bagiye ntibazi ko ari ivyaha birashoboka bakaza ngo si ivyaha kandi biratomoye neza muri code électorale les infractions liées aux élections ziratomoye niyo novuga ko ari chapitre ya nyuma n'ukungeni ivyo vyaha bihanwa urumva gihana ngo ndasomye communique nani ngo birakaze igikaze tutubya ati habaye iki cabereye hana fata umwanya bose nkabo suje turamaze kuvugana bambwira ngo sawa ngo tugiye kubikora mugabo none ubwa declaration nagira refet nizo zibanza kuza imbere ivyakozwe n'ibyo biza imbere hamukagira declaration uvuga ati bazi je n'inyamirama bintu umushikanje nawe mubwiye vyaranze mugabo ukazumva sawa nishwaye umuntu ashobora kuvuga ati ntavyo tuzoguha kandi batabimpaye nanje bazabangiriye nabi nuko tuzatugumana n'inkozi zibibi ziguma zijandajanda n'ivyo vyaha bakoze impinima ni kuvuga ko tuzatugiye nimba ari ivyo nukuvuga ko tuzatufise ingorane yo kugumana n'inkozi zibibi zitavuye muri sirikwe nico no babwira mugo gusa je mbona igihugu gitekanye igihugu kiratekanye abarundi mubabwire muti bandanya mutekaye migire ku mirimo bigire ku bikorwa byabo biteza imbere hama izindi etape z'amatora zirazwi agomba habe amatora abakenguza amateka ibyo navyo biraba abatowe mu nama z'amakomine nta bene igihugu tuzohamagara ko sinibaza ko ibyo bizoba ngo baje muri kampanye yantuzenya ika hazoshaka kurikira amatora yabagize inama zo ku mitumba naho ni très local ni hafi na hafi urumva nta n'abanye imigambwe bazojamwo umuntu wese yitoza ku gatwe ki umuntu bakamuhunda amajwi bivanye n'ico amaze n'ico bamwizeyeko ivyo rero nibaza ko navyo nta kigoye kirimo abene igihugu nibigire ku kivi bagume baducungira gusa ntihagire umuntu aza kubadurumbanya kuzoherahira avuga ngo agiye kudurumbanya abene igihugu umuntu kubera ngo ashavuye ntumbaze y'amashavu yazananye en principe nuko ibintu bigoye mu gihugu abantu bamwe umenga uri kurababwira ntibumva amatora yerekana iki mu gihugu yerekana l'homme fort yerekana ati ninde afise ngo arabatondesha ati nguvu zawe zinganuko eje kubatondesha rero le gestionnaire atwarira bose ko ntumenye wagutoye n'utagutoye umwene gihugu ugaca umusatifeza mu byo ariko arasaba avuga ati je dukeneye barabara baragutoye bose barayaguhaye se tu bakiryo barabara bavuga ati dukeneye ivuriro uko nyene bavuga ati dukeneye amazi dukeneye amatara ubipange bivanye n'uburyo ufise bakeneye gutera imbere turonka amafaranga turonka wa miliyoni 1 million birashoboka nukubatunganiza imigambi panze neza sans discrimination yabo bose rero donke l'homme fort izo force yaronse sizo uhonyora abo bafise intege nke no kubengenga buke ubengenga ubatunganiriza buke kuko ugiye kubahonyora mbega uhonyora nde ko bose babagutoje nabwiye umunyapolitiki ariko nabwiye none wewe no nkubu data twari twicaye dutera inkuru mugaheje kumbwira ko ngo bamwivye nabwiye none wewe reka dufate basi ko bakwivye wewe none imigambwe iri muri kampanye wewe hari na kampanye wigeze ukora ngo yango nanje nafise strategy wanje
none abakoze kampanye niho no kungene begeranya abantu no kungene mu rutana burya ntimushobora kwikrasa mwebwe nyene mutenze kwiruka none dufate ko wari kuronka nka M,0 cyangwa M,1 ukaba ronse 0,9 uvuze ko bakwivye urumva abantu bavuga ngo bavye bafite iryo jambo banyivye niryo rigora kugera kuko umuntu yivye umusuma n'umusumeri soit traité nk'umusuma nyene nk'inkozi y'ikibi mu kuvuze ngo banyivye ntumbiye nakayanyivye nikindi kibazo none kugira uje muri izo nzego ko hari ibiharuro bisabwa uvuze ko bakwivye kuri bureau de voting jaro nambye none basinda kubwira wewe ko uvuga ko bakwivye jewe aho narindi ni mu Kayanza amatora yose kugira here mbwira umwe mu bo twayiko turavugana mbwira basi bureau de vote yo mu Kayanza bakwivye acambira gucyo nyene ngo bureau de vote yo kukirema abaje mu Kayanza murahaza tisawa cyana telefone ati nimundabire ama F2 yose yo kuri bureau de vote zo kukirema bacha barazimba kuri WhatsApp cyane ndazimurungikira ati ngizi F2 zo kukirema none ndabona ko abantu basi ucyo nyene je c'est terroriste ndibona abantu bawe ko basinye ngo basinye ngo imbere ngo yuko amatora bwanura bambwiye ngo nta FD bafise mugabo ubonye ndaziguhaye ushimwira ngo basinye imbere yuko amatora nambye ati none we umuntu watumye umumandateri wa politique ntiwamuhaye mission ntiwamubwiye ukungene yigenza wamubwiye ko ahita asinya agishika ahita asinya cyangwa asinya ereka si presence kuko kuri FD ni FD ni cegeranye cyo kungena amatora yagenze kandi biranditse ko neza none ahisa asinya burya nukuraba neza ntimubabeshere nabo nyene nkubarenganye abamandateri kurumva harabo nibaza ko babeshegwa ko basinye ibintu nyene ngo les ferme nibaza urumandateri jewe mpenda ngo miteze icegeranyo cinami dugiye mu nama nk'akarorero bashobora kuvuga ngo zana peve ngo musinye inama itaratangura ico kino igisinya jewe icegeranyo cinama itaraba ikegeranyo c'amatora taraba wonda gisinya ivyo byose nibibazo rero ati none ko jewe niriwe mu Kayanza ko batigeze bambwira ko babaye contre gusinya FD kandi ari hondi ko se no kwinyegeza waza nuwo mushujuna ese aho nayindi yashisa ntora akatana telefone kandi aho nari bicaye ni impande iyo kirema nyene mumva bavuga ashambira ati byarabaye tinuko nyene Jerumva ikibazo nishungira chavuga none ko bavuga ngo hariho ubusuma ngari abantu bivye ntibabazana genda yo turabatumye namwe mubabwire ati zano basuma bashigwa imbere y'intaye nico gituma nibi by'amatangazo jewe cyo mvuga ngo imigambwe abitoje n'abashavuye ntumbaze bagira itangazo nta kibazo limiti hari nukugumura bene gihugu niyo limite uvuze ati aha ni linye rouge kuvyamara n'umutekano kuri sécurité ni linye rouge nayo umuntu avuga ati iko ndatera inkuru je ndavuga none wo kuza gutera inkuru na mugenza cyane baza ko atakibazo gihari siri sopwela mugongo ngo tumukingire ega twe dukingira dufate twebwe amategeko atubwiye ko dukingira retemoe ivyabona nk'icabona kije kuvuga kiti jewe nyabona narabonye ahantu habaye kiniki timugona nagize amakenga ko ndabivuze nshobora kugira ingorane akazana ivyemezo mugabo mu nkingire wo turamukingira erega mwe hari nivyo ngira mutazi hariho abantu benshi baduha ama information bakavuga ati ndaguhaye information minisa kanyandika message kuri WhatsApp ati ugira amatohoza ati mugabo izina ryanje ntirimenyekana ndiko no hava ngira ingorane sibyo ibyo barakunda kugira message bakanyandikira ati ugira amatohoza kuri kiniki hari ingorane ziriko ziraba dufashe nitugire ingorane turamukingira avuze ati jewe sinshaka ko izina ryanje rimenyekana turamukingira tukaja turaba refe nizo tuja kuverifya habaye iki byagenze gute
bintu nk'ibyo jewe hariho umuntu yigeze kumpa information ubwo marezoma ayikorera nabi nawe nyene yamaye information y'abantu bariko banyuruza bashaka kugira fraude y'ibiharage acaja kwigamba kumbe harimwo umupolisi muri yo sirikwe iyo fraude agiye kwigamba rero bumva umupolisi aba yabimenye acazinduka mufata acamushira mu gasho umva utanze information ko bya kwigamba abantu ngo je ngo naburakoreye ko ministre ngo nakimubwiye ngo vyaheze wa mupolisi yari umukomiseri communal acazinduka afata wa mwene gihugu aramufunga wa mwene gihugu mbona nyandike message ngo ministre ngo ya information ndaguha ngo ndayizize tiwizize gute none bo mpaye information byagenze gute kwiyizira ngo barambonye ngo ndiko ndakwandikira uri kurandikira ministre abantu barakubona ngo barambonye ndiko ndakwandikira niho nacambwira guverineri tintohoreza ibi bintu by'umuntu acha mugabo umwambira ati bya information ndayizize ndavuga mu mutwe sindabitahura tinda gupfunze ngo komiseri communal sawa jambwira buramatari na komiseri regional je ganashimwe mu regional ntohoreza ibi bintu wumva ivyari byo dusanga effectivement uwo mwene gihugu bamufashe bamushira mu gasho regional abajije mu komiseri communal avuga ngo nayiko ndamuhanura urumva saa 9 ku mugoroba ngo nayiko ndamuhanura cafaza regional amuhanura ntazosubire kuvugisha jewe nica kuko vugana n'umushikirangana uramatari nawe nyene aca confirm ivyo nyene tinuko vyagenze kubera iki yagize megarde acaja kwigamba hari utanze information si byiza kuja kwigamba ngo ndabakomesheje kujya abantu arabavuga ati jereka ndabereke nabona ko nanje nkazi ariko anugise na message komiseri avuga ngo nahejeje ivyo ntavyo dushaka rero dushaka baduha information itire tuja gukorerako nabo nyene bataza kugira ingorane ari uko baduha information nivyo rero byose rero abo bajejwe imigambwe abitoje bari muri competition niba vyegeranye babidu twe nta kibazo dufise ivyabona vyabo tuzobikingira nta muntu uzoko export gusa byiza nuko umugabo ukuri kumenyekana byukuri ibintu bavuga ko habaye amatrisheri amaincident yanaye nivyo cyangwa sivyo kuko zitine preoccupation wari none kumenga amatora yagenze neza mu mahoro n'umutekano nta maincident twabaye twose twaducakiye bose bigenda neza none guhera Rosisi bitanguye kuvugwa ngo vyarayangaye ngo n'umwe bw'abarundi ngo bufise ingorane ngo zoca bigira ingorane kubera navyo mwumvise ngo umwe bw'abarundi ngo buri menace yabizi sinije nabisohoye none ntimwabisomye mu matangazo mwabonye cyose numva nivyo nuvuga ati kameme kudifiza gutanga inkuru cyangwa kwidoga hariho aho udashika uvuga uti kameme anya haraba utuntu tutameze neza ukuntu reka mpe ntuzenya les evidences ababijeje hama bakora kazi murakoze Imana bahetsake muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making voice recording mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru turakora kandi ama publicity voice over dubbing na sound tracks kubakora amareresi dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39 Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi